Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier, ibiganiro bihari kugira ngo bibafashe gushobora kubaho, kuko mwibuke yuko mwaronse stoke y'ubuzima bice muri Kristo Yesu. None ico wahawe mu gihe utagikoresheje no kuvuga ubu umuntu w'ubuhombe. Nico gituma rero tubahimiriza kugira ngo mubeho, kandi tubibutsa yuko mufise ibikwiye kugira mushobore kubaho ubuzima busagutse. Hinge ndabaye Natara baramutse. Ndabaramukije mwese, nukuri turabashimiye cyane ku bantu bose bamaze imisi badukurikira. Bene da nukuri turaremeshwa n'ibibazo muturungikira, turaremeshwa n'imyitwarariko, turaremeshwa by'ukuri n'ibintu byose muturungikira, amatemwanyaje, ibibazo. Rero bene data murakoze cyane, Imana ibahezagire. Dusuye kubibutsa kandi mudusengere mudushire mu masengesho, mwongere mukwiragize izi enseignement canke ibi biganiro ku bantu bose bakeneye kubohoka bene data. Kandi musengere, je nabamanga ntimunasengere n'uwo murungikiye izodyo, kugira vy'ukuri satani niyo babirimwe umugisha, satani ntamwe mu mugisha. Niba hari mu ijambo rishobora kumuremesha, rishobora gutuma agaruka kuri data niyo ntumbero yacu, vy'ukuri akire. Murakoze cyane. Amen. Nukuri Imana ihabwe icubahiro. Kandi nukuri hari abantu barabambwira bati Olivier, numva novuga haleluya nkakoma indoro, nkavuga ni wow, Imana ishimwe. Hari aho kumbure bimukuye, hari aho bimushikanye, kandi niteka nukuri kubona umuntu ashoboye kubohorwa n'ijambo ry'Imana. Niteka kumva yuko umuntu yakoreshejwe, kandi ibi dukora ntituzi aho biriko birashika. Hari igihe rimwe na rimwe tubona umuntu atwandikiye, hari nk'umuntu yigeze kumbwira audio ari muri Cameroon, arakarambwira ko ibi biganiro biriko biramufasha. Hari igihe tubona abantu bari muri Etats-Unis mu amayeta atandukanye, nukuri umuntu akicara akavuga ati Mana nuhabwe icubahiro. Muri Australia nk'ubu twararavye nko kuri YouTube, hari ibihugu umenga birenga 10 na bingahe, urumva. Donc nukuri turashimira Imana, kandi ibi vyose bishikaho hose kubera mwebwe mudukurikira, bibafasha mukabipartaja n'abandi. Rero nkuko bakunda kuvuga ngo igisibo tuzogisangira. Ego twagomba kubandanya, turiko tugerageza kwishura ibibazo twabajijwe cyangwa umuntu ashobora kwibaza kuvyerekeranye n'ibi vy'ibikomere. Hariyo wari yatubajije ku kibazo cerekeranye n'ivyo vy'ibikomere. Ikibazo rero kindi twagomba kwishura uyu munsi, n'umuntu yatubajije nyene avuga ati mbega mwishengero, kumbure no kibaza mu muryango, kumbure no baza n'ahandi, ariko cyane cyane ngaha we yatubaje mwishengero, ni gute abapasiteri cyangwa abandi barongozi bakomeretsa abakristo? Boba gute, vyoba gute canke bobata gute, kandi aribo babaha izina n'agateka ko kwitwa abungere? Ubwo nimba bikogwa ntibabikora batazi ivyo bariko barakora? Mwotanga inyigisho canke impanuro, mwotanga impanuro iyihe? Ndibuka Yesu ari ku musaraba, mpereje kuri iri jambo aje kuvuga mu kibazo. Yesu ari ku musaraba yaravuze ngo data nubaharire, ntibazi ico bariko barakora. Rero ngerageje kwishura kuri ico kintu, nagomba kuvuga nkuko twari twishuye mu ndwi yahera, turiko turavuga yuko burya ari abakuru canke ari abato bose barakomereka kandi barakomeretsa. Kuko mwibuke yuko twagomye tugaruka ku ijambo rivuga ngo umuntu atanga ico yahawe. Nimba warakira igikomere, burya même sans le savoir usanga arico wahaye abandi. Ndibuka hariyo umunsi nigeze kurya ibitungurusumu vyinshi, hama uwo negereye wese umve n'impuzu nambaye icuya cavamo carasigamwo itrace, umuhumuro cyangwa odeur y'ibitungurusumu. Bimeze nk'ibikomere.
ibikomere umuntu yaronse muri we hari igihe bija dans le domaine du subconscient, dans le domaine du subconscient. Donc ugasanga muri we ntacira ndakonte cyangwa ntacibuka yuko hari ibintu byamukomerekeje byamumaritse, kandi hari n'igihe umuntu umenga agerageza kwiniba ivyo bintu byamubabaje kubihamba kubishira kure, kuko igihe yavyibutse yumva amerewe nabi. Rero ikintu kici kiba niki nuko sans s'en rendre compte usanga nawe ari vyo ariko aratanga. Aho rero nkuko uyu muntu yabibajije, hari abantu benshi bari mu murimo w'Imana usanga bakomeretsa abantu n'ukuri batabiteguye na gatoya, ariko ari uko nabo bariko batanga ico bahawe. Nk'akarorero n'utanga ikintu gikunze kuba nabonye nuko abakozi b'Imana kenshi nk'iyo bagitangura umurimo w'Imana hari igihe baca muri periode usanga bahemukirwa n'abantu, sivyo? No kuvuga igikomere tuzokivuga ko ca infidelité, abantu batari loyal, urumva ugasanga bari kumwe babandonye, vyitwa ko bari kumwe mu muriro canke abandi bakabagirira impentanya, urumva? Donc bagafonda ibintu bitabaho, no kuvuga ni ibintu bibababaza. Skife yuko kenshi n'abakozi b'Imana par après hari igihe usanga ibaze umuririmbyi wo mw'ishengero yiwe ugasanga nta confiance amugirira na gato, ugasanga hari ibintu bimwe bimwe atagirira confiance abantu, ugasanga arafise abadiyakoni canke abaki mugabo ntabemera ko muri kuvuga ubutumwa, kuko hari uwo bigeze kubana yigeze kuvuga ubutumwa mugabo aramuhemukira ku buryo yamabona ko abantu bose bazomuhemukira. No kuvuga burya igituma babikora, bamwe babikora inconsciemment, abandi nabo barashobora kubikora consciemment. Be iyo babikoze consciemment babivuye kuki? Bon, no abavuga nti ko haba tujana muri ico gihe cyo vuga ati babikora byerekana hanze ko bari conscient yavyo, ariko ofo binyegeje. Hari igihe umuntu abona atagaciro aha ku muntu y'ukuri, ugasanga nko mu maeglise mwamwe simuze ko ari yose hari bibanze bashiramwo abantu bafite amahera canke bize canke murabibona namwe, hama abandi nabo basuzuguritse canke bakiri abana canke batacu bazana canke atacu baserura, ugasanga bashize mu kihanza kinaka. Rero ukaca usanga kera ukija muri iryo shengero ritaraba rinini barakumviriza, ariko haca haza abandi hariba ikibazo ca bisumbana bisumbuka, urumva muri kanya gato ugasanga umenga uribagiwe, nkuko umenga agaciro kawe gahagaze n'ikigira 10 watanga n'amafranga watanga n'umuduga watanga na quartier ubamwo akazi ukora abo mugendana, ugasanga uje umuntu wese bene data ntibaze bababeshe, umuntu arakunda kwidentifya ku muntu yateye imbere n'ibintu biri naturel, ariko nivyo bitegezwe kuba naturel iyo watahuye identité use muri Kristo Yesu, kuko bose bazana nkuko twabivuze muri audio iheruka, kubazana muri Kristo titubazana kugira ngo batere imbere gusa ngo bone imigisha, ariko tubazana kugira ngo base na Kristo. Rero kenshi hari igihe utabona agaciro k'umuntu ugacutangura gusuzugura abandi, ukabigira peut-être consciemment, ukabivugira hejuru uvuga ati yakame mujye muntu ubona biveka bye ntiwamushiramwe n'abandi ntiwamumvirije ntiwamenye ingene bimeze. Rero ico kintu kirashobora gukomeretsa cyane nk'umuntu yahabaye ngaho, wowe ukibaza ngo ni ibintu biri normal. Ce n'est pas normal. Dufate uri umukozi w'Imana guha ibibanza bidasanzwe kubera ibi nibi, cyangwa ugasanga uracinyije warasanzwe amerewe neza canke mwahora muvugana, ariko ugasanga uramwimye ijambo kubera abandi baje kumusumba ibindi bintu. Iyo turiko turavuga ibintu by'ibikomere n'ukuri usanga ari ibintu bikomeye kandi bibabaza gose. Nkuko twariko turavuga, Natali yaravuze yuko hariyo abantu baba considere nko mu gishengero kubera position barimo, kubera ivyo bafise n'ibindi. Ariko nkuko twariko turavuga ibikomere by'abakozi b'Imana, hari abandi baza bafise ikibazo kanaka maze cakemuka akaba arahavuye. Bemwibaza yuko umukozi w'Imana yabari ngaho, wibaza yuko adakomereka nawe ko yumva yuko atawe.
yumva yuko baje ofite umenga urayiturize sivyo ni ukuvuga nubwo atari wewe nyishu nubwo atari wowe mana muribuka ko twabigiriye audio ariko hari ivuga uti none abantu baza iyo bamerewe nabi bakandondera bavuga bati bararaguye bakandondera bateba gahunda zose n'ukuri ibintu birakomeye none ubunye barishuwe Imana ibugurura imiryango none ubunye nanje ndabikora ko ngo bagira akantu bamfasha mu ishengero cyangwa muri projet none ubu banteye akagere ivyo navyo ni ibintu bibabaza rwose urumva hama paraporo y'iki kibazo ni kubera iki abantu bito ko bayoboye abandi bashobora gukomeretsa abandi twarigeze kubivuga ko gato ariko reka tubisubiremo hari igihe nko mu ishengero usanga hari abantu bari considere comme des menaces sivyo akumva tuyo ivyo navyo bikunda gushikira abakozi b'Imana bari insécurisé bari bumva bari muri insécurité ivyo ni ibintu bihora bishika cyane nukuri ndazi yuko nabariko baratumviriza barabizi ugasanga nk'ukumbure nk'umuntu ayobora louange hakaza umwana afise yikoze mu gahogo wumva yuko nukuri ukavuga uti iyi si batterie ahubwo numva ibintu byose biriko birajugumira kubera iju giwe maze ugasanga yayobora louange adoration ivyo vyo kuririmba louange na adoration vyo n'ibindi donc akaca yumva yuko ari muri insécurité ko bamutwaye ikibanza ivyo ni ibintu nakuze mbona mu makorari atandukanye kandi ugasanga uyobora ikintu aca akora niki aca yiyaranja amushira muri position atazofata mikro cyangwa ugasanga ni umuprotokole hakaba umuntu w'umuprotokole muri groupe yiwe abantu biyumvamo abantu bashingira intahe babwire pasiteri bati ya tuwe bana ntubona kuva habaho protokole muri iyi eglise sinari bwagwe kuri iyo protokole imeze nk'ujya mugabo cyangwa ujya mukobwa cyangwa ujya mugore ubu ahora yiyobora kumva yuko ibara ryaguye urumva amukonsidera nka menace muri we rero mu mutwe hari igihe aca yumva yuko uwo ibyo ariko arakora bitari naturere ahubwo ariko aripendekeza ufite ni nkaho umenga ariko aviza ikibanza ciwe umupasitori cyangwa umuvugabutumwa akumva umuntu aravuze ubutumwa murazi mu mashengero hama harimwo nk'abagore bo mu gihe babagore bo mu gihe ca Dawidi amaze kwica Goliyati mu nyuma ngo baca bahimba indirimbo ngo Sawuli yishe 1000 ngo Dawidi yishe 10,000 urumva hariyo abantu baca batangura kuvuga ngo ngo muri iri shengero ngo Imana igihe yatwishura ibazo uri pasiteri haize imyaka 5 uyoboye ishengero ukaca wumva batangiye kuvuga ngo tugiye twaronka umuntu azi kwigisha beneda oya nukuri dukoze mu buryo busanzwe naturel niyo ngarukamo utaramenya identite yawe mbega urinde aho rero kenshi niho ivyo bikomere bici biza kuko burya ibi bikomere byose nagomba kubabwira turiko turavuga tuzovugako nagomba kubabwira ngo tanke wamenye uriwe nukuri ibikomere byose hari ingaruka bitakugirako nk'igihe utaramenya uriwe nje nibuka Yesu yarakunda kubwira abigishwa akavuga n'abantu bamukurikira ariko arakora amamiracle akababwira ndabizi mwe muko murandondera kurangira imikate ntimunkunda arrêtez je sais ce qu'il y a dans le cœur de l'homme hama kongera akavuga ati rega témoignage yanje sindayikura muri mwebwe ati ndafise uwunduta ukanda nshingira intahe bene data ubanze kuronka ukuruta wamutahuye ukamenya ko ari Kristo ko gushingira intahe hariho no mu rugo s'il vous plaît uwo mwubakanye arashobora kukubwira ikintu kuvuga ati mu mutima uti ndazi uwo ndiwe ivyo ukuravuga sivyo ni nko kubwira umuntu ngo wivye kandi utigeze wiba kandi uzi yuko atari ivyo uraturi kugatwenga ariko mu gihe wibaza ko wigeze kwiba ugasanga ashatse ukibaza ngo gira duze dossier y'ico kintu canke kwera kera iyo ngeso uruyifise umutima urashobora kukuvamo ko warigeze kwidentifya no kwimi kera donc umutima urasimba ucusanga kandi ubaye na aggressive bakubwiye ngo umusambanyi atavyo wigeze ujamura uratwinga ugahwe ariko warigeze
urababara parce que tu t'es un jour identifié à ça rero nico gituma bikenewe cyane gutahura identité dufise muri Kristo Yesu ico data yatugize biciye muri Kristo Yesu ikindi ntaba mvuga biceke gituma abapastor canke abarongozi canke n'umuvyeyi canke umukoresha ashobora gukomeretsa uwatwara canke uwaruta canke uwo yavyaye nugudatahura bimwe twavuga by'amatemperament cyangwa ugasanga umuntu arafise ikintu kiri original ciwe arafise ikintu ari different no nuzi gituma ndibuka umuntu yararirimba yarafise louange franchement uruvuze ati OK très bien uyu type est bizarre mais c'était sa façon yo kuririmba yayifise spécificité warashobora kumukunda cyangwa ukamwanka mugani ko yarameze rero iyo ufise ikintu kiri different abantu batumva muri rusange urashobora gutuma wumva umenga uri mubi cyangwa ugasanga abantu bakwanze naturellement nkuko twabivuze ntibigeze barondera kumenya amateka yawe igituma umeze gutyo ugasanga rero baragukumiriye ico kintu kirababaza kuri ico kintu cyo kuvuga par rapport à la différence donc utandukanye n'abandi hari igihe biba kanshi kandi kubera imyumvire ya eglise donc novuga culture ya eglise croyance zabo ndibuka nigeze kuja gusengera ahantu hamba bariko barashima bariko barahimbaza turirimba indirimbo iyo ndirimbo narayikunda canangura gukoma amashi numva abantu bariko barasifra je sinabimenya neza kuko ninjiye bari muri iyo ndirimbo bageze hagati je cacika ko mamashi je numva bariko barasifra cyane baze ngo bariko barasifra kwa kunda abandi muri eglise bashara kuvuza uruhwa cyangwa murabona muravyumva donc bariko baragira parapo y'indirimbo ariko kabona barahindukira habona barangirira umutwe gushikigira mu protocole aje arambwira ati ngani bakoma amashi cyanavuga OK bon biranangaza gatoyi mugabo urumva nuko aho hantu nari ndahagiye nk'umushitsi cyo wiyumvira rero ari ahantu ukwiriye kuba urumva bigahwana n'ingene kumbura imishatsi yawe imeze kumbure ipantaro cyangwa impuzu cyangwa urumusange kunda kuvuga batujya ntarashika ku musaraba urumva donc hari igihe abantu babona yuko uri different utandukanye nabo ugasanga rimwe na rimwe barakwibaza ko ibibazo byinshi ukumva yuko umenga birabazazaniye donc ntibatahura ivyo navyo birashobora gutuma abantu bagize iki bashobora kuguhonyanga kugukomeretsa kuguhojeta kukwabandona mu buryo bumwe cyangwa ubundi ikindi naco ko muri umuntu yohereza ko nuko hari abantu bagufata nk'umutwaro ukabaruhisha ni ukuvuga hari umuntu yaba mu ishengero afise imitwaro hari umuntu mu ishengero aza 2 ans après abaje inyuma yewe ukabona ko bivuriwe hari igihe rimwe na rimwe pastori cyangwa abarongozi wumva umenga ntibakigomba kwidepansa energy kuri uyo muntu kuko bumva yuko umenga n'umutwaro barageza ahantu bumva yuko barushe be uwo muntu we abifata gute avuga ati barampa umwanya ubu basigaye bankwepa donc ugasanga biramukomerekeje akumva yuko amerewe nabi ni ukuvuga ibikomeretsa abantu cyangwa ibituma abakozi b'Imana cyangwa abarongozi bakomeretsa abantu usanga ari byinshi kandi bigenda birababaza abantu do generation en generation kuko mwibuke ikindi naco nuko umuntu atanga ico yahawe ego nagomba natari adushira mu maboko y'Imana asengera abantu bose boba barababaye. Data turongeye kuza imbere yawe uri umuvyeyi mwiza kenshi satani yaratwibagije agaciro ufise n'urukundo dukunda twamye tuguheba tugutamana twiruka mu kwera ibyaha byacu ariko wamye ufise umutima w'ikivyeyi w'umuvyeyi muzima uza kuturondera tu es le seul yamaza kuturondera mana malgré yuko tutumva ivyo tubwira tudatahura rimwe tunarabimenya ariko ntitubishire mu ngiro ariko ni ufise wa mutima w'urukundo udasanzwe turagusavye data ngo uzudufuke ufuke abakomeretse bose abababaye bose arabanyeshengero basanzwe canka
abo wajeje ibikorwa mu ishengero data uduhe gutahura urukundo rwawe ndasabiye spesialima abapastori cyangwa abapadiri cyangwa abantu bose bari muri autorite ubagendere data ubavizite ubahe ayo mavuta yo gukunda abana bawe kuko bene mana ntituri beza ntitworoshe n'ukuri rero ndagusabye uduhe urukundo utanga urukundo kugira dushobore abantu bashobore cyangwa abapastori bashobore Mana gukunda abene data mu rukundo rwawe tubigusabye dans le nom de Jésus Christ amen murakoze cyane mugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza amen.